abo basore n'inkumi baba mu gisagara ca Bujumbura bashaka kubaka izabo bamenyesha ko bafise ikibazo c'amazu barongoreramwo canke barongoregwamwo kubera ibiciro vyazo vyaduze cane muri iyi minsi. Uyu musore aravyemeza. Ico kibazo caduhanze gose kuko amikoro si manini cane, mugabo ubuzima butera buzimba, ari naho nyene n'izo nzu nazo zitera zizimba. Abazikeneye bene zo bazubatse baba bakeneye yuko bazishira ku biciro birebire kugira ngo nabo bisahirize muri bina biriye. Rero uyu munsi urebye ubuzi dukora nta mishahara minini butanga, usanga ari mito cyane, aho usanga nk'umusore akeneye kubaka bamusaba inzu y'icumba kimwe n'isaro ibihumbi amajana canke 350. Ugaca usanga ukeneye inzu y'ivyumba 2 na saro bariko baragusaba ibihumbi amajana 7, amajana 6. Aho rero uciye uraba ukihweza wewe umushahara uronka canke iyo wiyungunganije amafaranga ushobora kuronka, uca usanga iyo nzu utoshobora kuyifata. Aho rero bikaca bituma abantu bifuza gushinga izabo baba baratenyenya bivanye n'ico kibazo cyo kuronka aho bashobora gukika umusayi. Ikivyunyura n'amafaranga asabwa y'ingwate bita avance mu gifaransa nabanye n'amazu, ukongera ko n'amafaranga ahembwa abaranzi bita abakomisiyonere kandi bibonekeza ku bwinshi mu gisagara ca Bujumbura. Twari tumenyereye yuko ifatwa basabye avance y'amezi 3, mugabo ubu abakomisiyonere bavuga yuko nabo bakeneye ngo kwezi kwa komisiyo, ugaca usanganye n'inzu nawe ariko arasaba amezi 5, 6. Aho rero uca usanga uri kurarondera inzu bigusaba yuko uba ufise amafaranga ari hamwe ashika ku miliyoni 2,500,000 canke miliyoni 3. Ayo mafaranga rero uci uteranya n'ukuntu ibintu vy'imanza bisigaye bigoye kino gihe, amasale de reception akorera muri izo manza, tugashiramwo imodokari zo kwiyunguruza kino gihe zidasanzwe zoroshe kuboneka kubera ko n'ikazo c'igitoro kihari, n'ibindi bintu byagiye birazimba. N'ubuzima buremere cyane gose ku muntu yifuza gushinga uyu munsi, aho mbere bamwe usanga ariko batenya bavuga yuko bishoboye. Uyu musore asaba leta ko yoraba icifasha mu bijanye n'amategeko, kuko hari n'abariha amafaranga y'ingwati ariko ntibahabwe inzu mu nyuma kubera baronse ubaha menshi. Abantu batera novuga yuko bahindura n'umutima, bafise umutima w'uburyarya cyane gose. Ushobora gufata inzu uyu munsi witeguriye gukora ubukwe mu ndwi 2 canke 3, bivanye nuko haje uwundi amuha amafaranga menshi, aha kugira ngo ikibazo kanaka ngo hadutse ikibazo inzu ntukirose. Ucyo rero ugaca usanga umuntu agiye mu ruhagarara. Twasaba mbere yuko na leta yo gira ikibivuze ko kuko aba bantu bubatse amazu rimwe na rimwe barikika no mukiza, ugasanga bariko barasaba ibiciro vy'umurengera. Amakuru twahawe n'abo basore hamwe n'inkumi batashimye ko tubafata amasanamu, bavuga ko bahitamwo kubiheba canke kuvyara umwana, ivyo kurongora canke kurongorwa bakabivamwo.